mu gihugu ca Canada no kuvuga bafise ibintu byose bajya gatatu ku munsi kandi bakarya ibintu bihagije natwe twagiyeyo ngira ngo twashitse inda zarizinze gatatu ku munsi ntavyo twoshobora tubona ko ari byinshi cyane takabwanje babupime babone ko ivyo ndiko ndahatera ari vyo canke bankosore kuko bazanye no gupima ubutaka bw'u Burundi kugira ngo tugwize umwimbo dufasha abanyagihugu twebwe mu migambi yacu tugomba kugira na projet yuko import ibitoki vy'i Burundi tubijana muri Canada turonke nibindi ama produits sinzi ngene bivuga mu Kirundi ibindi bintu bakora muri Canada tubizane no mu Burundi n'ubworozi nivyo vyatunze basokuru na basogokuruza kera twararima kera twarorora ukurima vyaramaze kutituka mbese sivyo vyatitutse hatitutse ibitegwa twahora turonka. Okay, yes, turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Turi ku kibuga Melchior Ndadaye hano i Bujumbura niho twakiriye hono mupfasoni mubona mwiza cyane yivire mu mahanga akabazanywe n'ibikorwa by'iterambere nkuko twari tumaze iminsi tubibereka. Tubaramutse cyane mupfaso. Murakoze cyane naje ndabaramukije amahoro y'Imana. Yego. Kuba sanzwe badukurikira barabonye ibikorwa muri ko murakora mu ntara Gitega bikaba biriko birakogwa namwebwe Godbert Ndarubagiye mubishishije mwishira hamwe mwashinze ngira ngo mwitiri umuvyeyi wanyu ndibatira. Urakoze urikura bituvugira. Urikura bituvugira cyane. Uyu munsi kuba muje no kuvuga ko muje kuraba aho ikivi kigeze muzanywe niki? Urakoze cyane. Jewe ituma mumbona ngaho uyu munsi hariho groupe y'abantu baherutse kuza bazananye n'umuzungu ava muri Etats-Unis muri Amerika delegation yiwe yarirongowe na Alphonse Nahimana umukuru wa NCDP ari wa CEO wayo nanje nkabandi mu assistant wa NCDP wa Alphonse Nahimana nkaba nongera nkatwara NCDP ndibatira iwacu rero igitumanje nje kugira ngo ndabatera intege nongere nje kubereka ubutaka bwanje babupime babone ko ivyo ndiko ndahatera ari vyo canke bankosore kuko bazanye no gupima ubutaka bw'u Burundi kugira ngo tugwize umwimbo dufasha abanyagihugu. Yego. Kuba mumaze gukora kiye gikorwa ngira ngo umwaka urarenga muri ko muragikora. Hari intambwe mubona mumaze gutera. Urakoze cyane. Intambwe nini cyane kuko igihe natangura gukorerayo NCDP ndibatira na cyane ku mutumba wa Gwintamba ubu kabiri kiraduga dufise imitumba ishika 16 ama association 9 no kuvuga abantu amajana 3 nabarenga bakirindiriye bifuza kwinjira no kuvuga ko tumaze kubigisha ibintu bitari biki baramaze kumenya gukora umwavu wa bio ujya mwavu tudakorera hasi kuvuga ifumbire kama baramaze kubimenya kubikora kandi baramaze kubikoresha bakaronka umwimbu mwinshi cyane mwinshi gose hama bakaba bamaze kubona ibitoki ingene twabiteguye ubu rero twaramaze kubitera bimeze neza cyane abanyagihugu barabikunda gose. Muratubwiye yuko mumaze gukora ibikorwa bidasanzwe yakuriye mutumba uyu munsi duherutse bariko baragwiza duheruka mwihaye kugwiza imivyaro y'ibitoki ubu naho twabonye haduse ibigori mushaka kutubwira muri rusange mbega bijya vy'imivyaro y'ibitoki bigeze muri rusange hanyuma bijya vy'ibigori navyo nibiki bimeze gute? Urakoze cyane kumva ijambo. Imivyaro y'ibitoki igeze kure cyane kuko turamaze kuyifishamura tukayitera tukaba dufise n'ibitoki bishika 10 canke 15 bimaze kuba binini cyane kandi bigasa neza bitera intege abandi abanyagihugu aribo bari mu association yanje kugira ngo nabo bazobitere bumva bafise sinzi ukuntu bivuga mu Kirundi mugafise enthusiasme kugira ngo bashike kuri iryo hangiro ryo kubona igitoki kivuye muri NCDP. Kubona naho twaratanze ibigori nukuri urabizi abantu biwacu barakeneye vya bigori kama vy'i Burundi
nukuvuga ko ubu unye twabahaye ibigori vy'amasega. Ivyo bigori ni bigori vyiza cyane vyanatugoye no kuronka. Hariho ivyo twakuye mu bindi bihugu, hariho ivyo twakuye ni heshi twabikuye kuko hari ahantu bagifise ibigori kama kandi baranezerewe cyane. Mu gihugu gatoya nsa nk'ubasubije inyuma iyo muvuye kuba mu gihugu ca Canada hama mukaza gufasha mu iterambere cyane cyane kugira ngo abene gihugu cange abaho muvuka bihaze mu bifungurwa. Hariya motivation mwayikuye hariya uburimyi aho muri murabubona kubera kimahise kumukuza mu burimyi. Urakoze cyane kumpa ijambo no kumbaza ico kibazo. Mu gihugu ca Canada nukuvuga bafise ibintu byose. Bajya gatatu ku munsi kandi bakarya ibintu bihagije. Natwe twagiyeyo ngira ngo twashitse inda zarizinze gatatu ku munsi ntavyo twoshobora. Tubona ko ari byinshi cyane. Hama mugabo tukaguma twumva ino mu gihugu aho twataye uzogi. Umukuru w'igihugu cacu avuga ati muze muteze imbere aho mwataye uruzogi. Muze mukora ibikorwa by'iterambere. Na cyane cyane mwibuke aho mwavuye. Rero nk'aba diaspora twitavye akamo k'umukuru w'igihugu kugira ngo umunwa wose uronke icurya, umufuko uronke icushiramwo, maze abarundi batera imbere mu bikorwa biterambere. Mu kiganiro kivuniki yago twakoze kwisamiriza indonde culture mwaravuze yuko muri Canada mushaka igitoki kivuye muri Afrika muronke kivuye mu Buganda kandi usanga kizimvye. Muriko murashimikira cyane ku giterwa cy'igitoke muri NCDP. Murafise umugambi w'uko muzobigira nk'uko mwari mwabivuze muti turifuza kubona Canada hashika igitoki kama kidatewe nayo ma produits chimiques kivuye mu Burundi, abarundi baryoherwa gatoki kavuye muhira. Yo cyane gose nukuvuga yuko twe tugiye kugura igitoki kivuye mu bindi bihugu. Ikarati imwe igurwa nka $120. $120 yihinduye mu marundi na amafaranga menshi cyane. Mukabuvuze yuko ayo mafaranga ugiye kugico gitoki ukakijya n'umunsi umwe. Abana bakumva bakeneye igitoki cyo gufungura mugabo ntiwumve kushize asinzi ngene no bivuga wumva kugihaze ko uvuze ndakirose. Rero twebwe twarimvire tuti reka dushimikire cyane ku gitoki. Kino gitoki rero kizoshike muri Canada. Twebwe mu migambi yacu tugomba kugira na projet yuko import ibitoki vyi Burundi tubijana muri Canada turonke nibindi ama produits sinzi ngene bivuga mu Kirundi ibindi bintu bakora muri Canada tubizane no mu Burundi. Kandi sikuvuga ko tuzojana igitoki gusa, tuzojana ibintu byose kama aba hariya muri Canada bashobora gufungura kandi baba bikeneye barabikunda cyane. Mengo ni gikorwa kitari gikwiye gukogwa kigashigwamwe ingufu, ariko mwebwe aba diaspora muri ko muracijukira hari ico gifasha muri ryaterambere ry'igihugu na cyane cyane mu kwinjiza amadevize cyane gose. Urakoze cyane kumbaza ico kibazo kuko urabona yuko uburimyi n'ubworozi nivyo vyatunze basokuru na basogokuruza. Kera twararima, kera twarorora, ukurima vyaramaze kutituka, mbese sivyo vyatitutse, hatitutse ibiterwa twahora turonka. Twashobora kuronka amasaka, twashobora kuronka inumpu, amateke, ibigori, ibintu vyinshi vyinjabuka nyane ibintu vyinshi bitunza abanyagihugu. Muga gushika uyu munsi ntavyo bafise. Rero twaye twagomba kugarukira kuri ico kintu abarundi babuze kandi barakunda. Nko mu diaspora ari hariya ariyumvira igihugu yavuyemo akavuga ati iki kintu abavyeyi banje ntacyo bagifise, reka rero ngende ndakijemo, kandi wagiye mu burimyi n'ubworozi ntacyo yahomvye. Umugambi nyezina n'uwahe? Umugambi nyezina uyu munsi nshitse ngaha je ndamaze kugura amatongo atari make kuko narabonye yuko itongo nari mfise ku muvyeyi wanje ryari rito, ubu remaze kugura amatongo atari make kugira ngo mfashe cyane gose abanyagihugu. Kandi na commune aho tuvuka bariko baradufasha mu buryo bwinshi cyane kugira ngo dushobore gukora ibikorwa by'iterambere abantu bose barindiriye, abanyagihugu bashaka, abantu banje ndabita abantu banje bashaka, kandi tuzobishikako nta kibazo. Turangiza igihe cyose umuntu ariko arakora ibintu arishira imbere imbono akavuga ati nko mu myaka 5 mu myaka 10 twibona tugeze hariya, twitege NCDP nko mu myaka nka 10 ndibatira kwizo bigeze hehe? Uvuze imyaka myinshi cyane.
dufate nko mu myaka 3 gutyo mu myaka 3 imbono dufise nuko umunyagihugu wese azoba afise icajya azoba ashishira mu mufuko uyundi musaruro duce tujana hanze turonka amadovize uyu mubonye ujya mu Nyamerika yaje ngaha tugiye kumushigikira cyane kuko abantu bose tumwizeye ko tumushize kwa amaso kuko azotubwira ati hajya kwandibatira iyi parti ya hajya kuko naguze amatongo atandukanye aha hakwiye kuzorimwa ibitoki aha hazorimwa inanasi hajya hazorimwa amatomati abanyagihugu bazobikunda cyane tuje tujya hama twa exporte twirongera amadolari hari bariko berekana isanamu bazananye n'umushinga nta Alphonse hari bamwe mu barundi batatahuye naho bamwe bagize bati abarundi twamadufise utunenge dutora ha gushigikira bariko barakora ababona yuko ivyo bintu vyari gukorwa no mu Burundi uje muzonga aje gukora mwebwe murabibona nkaho umengo kujya babivuze ngo turacari mu bukoroni niko namwe mubibona oya ivyo bintu no oya mvuze ndavyamiriye kure kuko twebwe umuntu wese yamakenera uwumushigikira umuntu wese yamakenera uwumushikana aho atashoboye gushika ujya mu Burundi aje kutwereka rero la qualité cyo bita la qualité du sol twebwe kera batubwira bati mu Kirimiro abanyagitega bakunda amateke abahehe bakavuga ibintu byo bihamera gusa mugabo ntabwo bari bashimikiye kumenya ati mbega iyi si koko imera kwa amateke imera kwa amavoka imera kwibiki mugujya muzungu aje azoja mu ma NCDP atandukanye kuko dushitse ku ma NCDP 11 nukuvuga ko azojaho hose nukuvuga azokwira mu Burundi byo bwose gupima nta koroni dufise oya numuntu agushikana utokwishikanya muri ko muraza kurima ino mu gihugu mbega iyo muri Canada murarima canke mukora yindi myuga kugira ngo tumenye neza ibikorwa muri ko murakora impamvu urakoze cyane kumpa ijambo muri Canada dukora iyindi mirimo ariko nkuko umukuru w'igihugu abidusaba twabonye ko twoza gushigikira abacu mu burimyi n'ubworozi mbese no muri Canada hariho ibice bimwe barima kandi bakarima ibiterwa vyiza cyane ariko ivyo biterwa ni vya bindi usanga bifise bavitangwa iki yama produit bashiramwo nibibari nibibari ibintu kama nico gituma keshi abarundi canke abandi bose bava mu bindi bihugu bishinze kurya bijya bifungurwa vyo muri Canada usanga keshi bagwaye mbese n'abazungu usanga bagwaye natwe tugomba kugarukira abantu bacu ntibazohore bafungura ivyo bintu birimwe ivyo biproduit bituma abantu bamererwa nabi tubashimire tunabaha ikaze musanze mu gihugu cy'amata n'ubuki urakoze cyane murakoze ya thank you